Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa kabiri, igenekerezo rya 14 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi, umwanya ku mwanya nawe nyene bije biragushikako mu ba mbere. Ano makuru harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: Musitanteri wa komine Bubanza yaratanze imihoho ubika birongo w'ivy'imfatakibanza n'umunyamabanga ntayegayezwa wayo. Musitanteri Niyonkuru Olive yahora arongoye ikomine ya Bubanza yaratanze imihoho ku wa 12 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023, mu gihe umukuru w'inama mpanuzwajambo y'iyo komine Dr Gervais Ndayizeye yari yatumyeko inama idasanzwe. Dr Ndayizeye yamenyesheje ko iyo nama yari iyo kwiga ku makosa bagiriza musitanteri ariyo kudatunganya neza ibikorwa vya komine, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kunyuruza itunga rusangi rya komine Bubanza hakoreshejwe uruyeri n'ayandi makosa akomakomeye. Mu kurindira ko asubirizwa, inama ya komine Bubanza yaciye igena umunyamabanga ntayegayezwa ariwe Ngendakumana Terence kugira arongore iyo komine ivy'imfatakibanza kuva kuri uyu munsi wa mbere w'igenekerezo rya 13 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo ndi bunagushikirize iyi nkuru itari nziza inateye agashavu ivuga ko umuntu umwe yapfuye ibintu birononekara biturutse ku mvura y'isegenya imugina, aho ni mu ntara ya Cibitoke. Umukenyezi umwe yarapfuye aguweko n'ibihomoka ku musozi Ngoma muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi kuri uyu wa gatandatu wa 11 Munyonyo. Yatwawe n'imyuzurira yatumwe n'imvura y'isegenya yaguye ku mitumba ya Ngoma ndetse na Kagurutsi yanononye amazu menshi n'imirima ku bw'abanyagihugu. Abategetsi baho bakaba basaba abagira neza kugarukira ku bahuye n'ivyo vyago. Iyo nkuru itari nziza inababaje ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndi bugushikirize iyi nkuru ivuga ko i Uvira muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo habaye ihagarikwa ry'indongozi ya Mai Mai ikorana n'abategetsi b'u Burundi. Uwiyise General Kapapa w'aba-Mai Mai yarahagaritswe ku muhingamo wo kuri ubu wa gatandatu. Igisirikare ca Kongo camufatiye ku rubibe rwa Kiriba Onde hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Uwo murwi w'abagwanyi niwo ukorana n'abategetsi b'u Burundi mu kwereka inzira abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD n'igisirikare c'u Burundi baja kugwanya imirwi yitwaje ibigwanisho y'abarundi icumbitse muri Sud Kivu. Wagirizwa gukora amabi menshi harimwo kunyuruza abantu no kubagandagura mu kiyaya ca Rusizi ku bw'amashirahamwe yigenga. Iyo nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi ku gihe. Ano makuru ku buryo buramvuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke hari umuntu umwe yapfuye ibintu birononekara biturutse ku mvura y'isegenya imugina. Umukenyezi umwe yarapfuye haguweko n'ibihomoka ku musozi Ngoma muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi kuri uyu wa gatandatu wa 11 Munyonyo. Yatwawe n'imyuzurira yatumwe n'imvura y'isegenya yaguye ku mitumba ya Ngoma ndetse na Kagurutsi yanononye amazu menshi n'imirima ku bw'abanyagihugu. Abategetsi baho bakaba basaba abagira neza kugarukira ku bahuye n'ivyo vyago. Inzu zishika 20, ibirasi bitatu vy'amashure n'imirima y'ibiterwa vyaratwawe n'imvura y'isegenya ivanze n'urubura
yaguye ku mitumba Kagurutsi kubw'icegeranyo gitangwa na Samuel Kubwimana umukuru wa zone Rubona, yibutsa kandi uko uwo mukenyezi yapfuye haguweko n'umusozi mu gihe yari mu mirima, yatwawe n'amazi atemba gushika ku ruzi Ruhwa rugabura Uburundi n'u Rwanda. Ikiziga ciwe ntikiratorwa ariko kibandanya kuronderwa, uko akaba ariko yatangaje. Atomora kandi ko imvura igwa muri iyi minsi imaze kwonona ibintu bitari bike. Kiretse amazu arenga amajana atatu yasidutse, ibirasi 9, amashengero 3 n'amahegitari ashika 100 y'imirima y'ibiterwa nk'iy'ibitoke, ibiharage n'ibigori, ibindi biterwa by'ubwoko bwinshi vyarahitanywe n'amazi y'imvura. Uwajejwe intwaro akaba asaba abagiraneza kugarukira ku bari mu kangaratete. Ivyihutirwa kubwiwe ni nk'imfungurwa, ibikoresho vyo kuryamako no kwifuka ku banyagihugu batagira aho bakika umusaya, ubu barara hanze, hamwe n'ibikoresho vy'ishure kugira ngo amashure ashobore gukora, abana nabo basubire ku mashure. Ni inkuru itari nziza ndetse inababaje. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, hariko haravugwa ihagarikwa ry'indongozi ya Mai Mai ikorana n'abategetsi b'u Burundi. Uwiyise General Kapapa w'aba Mai Mai yarahagaritswe ku muhingamo wo kuri uwu wa gatandatu. Igisirikare ca Kongo camufatiye ku rubibe rwa Kiriba Onde hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Uwo murwi w'abagwanyi niwo ukorana n'abategetsi b'u Burundi mu kwereka inzira abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD n'igisirikare c'u Burundi baja kugwanya imirwi yitwaje ibigwanisho y'abarundi yicumbitse muri Sud Kivu. Wagirizwa kandi gukora amabi menshi harimwo kunyuruza abantu no kubagandagura mu kiyaya ca Rusizi kubw'amashirahamwe yigenga. Uwo yiyise General Kapapa yarahagaritswe avuye mu Burundi kubw'ababibonye. Abasirikare ba FARDC nibo bamuhagaritse. Abanyagihugu bo muri ico gice n'amashirahamwe yigenga barashima ifatwa ryiwe. Turanezerejwe n'ifatwa rya Kapapa, dusaba indongozi zacu kumurengutsa imbere y'ubutungane mu maguru masha kugira ngo yishure amabi yakoze. Uko akaba ariko Mafikiri Mashimango, umuhuzabikorwa w'amashirahamwe yigenga, yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Umugwa mukuru wa Bwegera, abanyagihugu bibuka abantu banyurujwe n'aba Mai Mai Kapapa, bavuga ko bizeye ko azohanirwa ivyo yakoze. Bamenyesha ko abanyurujwe barekuwe inyuma yo gutanga amadolari menshi cane. Abo ba Mai Mai Kapapa baranyuruje abantu benshi kw'ibarabara Bukavu Uvira nk'uko bishikirizwa na Charles Kanyekongo, umunyamabanga wa sheferi y'ikiyaya ca Rusizi. Ugukorana n'abategetsi b'u Burundi. Uwiyise General Kapapa yahora akorana n'abategetsi b'u Burundi kubw'amasoko muri Sud Kivu. Uwo murwi wiwe uri mu nkorabara zifasha abasirikare b'abarundi n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi, gutora ibirindiro vy'abagwanyi b'abarundi ba FNL ya General Nzabamema na Red Tabara. Aba Mai Mai nibo bacira inzira abarundi ku rubuga, uko akaba ariko amasoko yacu avuga. Ntibiramenyekana nimba amafaranga Kapapa yari afise yari intererano y'abategetsi b'u Burundi canke ko yoba hari ayatanzwe n'umuryango w'uwoba yaranyurujwe uba mu Burundi. Umuvugizi w'igisirikare ca Kongo muri Sud Kivu ntitwashoboye kumuronka kugira ngo yishure ku bibazo vyacu. Haraheze ukwezi kurenga uwundi yari yiyise General w'aba Mai Mai Kijangara Magambo yararongoye aba Mai Mai Kijangara, yarishikanye ku ngabo za FARDC co kimwe na Kapapa. Nawe nyene akaba yikekwa ku kunyuruza, kwica abasivile benshi, akanasahura inka nyinshi cane iz'abanyamurenge. Abategetsi b'u Burundi bama bahakana ko bakorana n'imisore y'abagwanyi ikorera ku butaka bwa Kongo, aho u Burundi bufise amakamba 2 y'abasirikare kuva mu kwezi kwa munani. Imwe yarungitswe mu rukurikirane rw'ingabo z'akarere ka EAC, iyindi ijanwayo ku mwumvikano wa leta y'u Burundi na leta ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi bacumbitse mu mazone ari mu ntara za Sud Kivu na Nord Kivu
mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ngaha rero akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya n'ino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya ubana natwe. Uramanuka munsi y'ino video hama ufyonde imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe. Urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye ata na kamwe kavuyemwo. Ugire umunsi mwiza.